Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati cyane rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye ahejeje gushira ahabona itangazo ry'uburakari, itangazo riteye ubwoba, itangazo ashize ahabona nyene ariko aributse igihugu cibanye cyo Rwanda yuko nyene nubwo kiri mu bitoroshe cyokabaye kiragaragaza ubushotoranyi ku gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'iko rero mu minsi mike yiheze aribwo ku ruhande rw'igihugu cibanyi c'u Rwanda cyane nyine uhagarariye ibuka yaravuze amajambo ubwo batanguraga nyine igikorwa kigendanye no kwibuka ihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda ryarakora abatutsi mu mwaka w'1994 nyine bazavuga yuko ibihugu birimo Burundi ndetse na Kongo ndetse n'igihugu c'ububirigi bigomba kurengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu kumvo z'ibyaha bakomeje kugenda barakora bigendanye nyine na genocide. Na amajambo kugeza no mwanya atarakiriwe neza no ku ruhande rw'Abarundi cyane abari mu burongozi bukuru bw'igihugu aho bwiyamiriza imvugo nyine z'abategetsi bo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Uyu muri ritangazo yamenyesheje yuko uko byogenda kose Burundi bufise amategeko bugenderaho, bufise rero abo babane nabo ndetse banagaragaza neza yuko mu gihe mu gihe kubana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda bitokunda bashobora kuba bobana n'abandi babanyi nyine kandi bagaca baramirana neza nkuko yabitangaje. Gushika uno mwanya rero n'ubundi haramaze igihe kitari gitoya impande zombi ziriko zirarabana ayingwe ndetse abatari bakeya bakaba babona yuko nyene ubwo imipaka imaze umwaka urenga yugaye bishobora kuzotwara igihe kirekire nyene kugira ngo iyo mipaka ibashe kuba yokongera kugururwa. Ni mu nyuma yuko kugeza ubu ngubu rero nyene impande zombi zikomeje kugenda ziritana ba mwana kumvuza ibibazo bikomeje kugenda bigaragara cange ibibazo bikomeje kugenda byibonekeza hagati y'impande zombi. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri no mwanya hayerekana ndetse akanagaragaza ingene ibintu byifashe ku ruhande rw'u Rwanda. Bavuga yuko igihugu cibanyi c'u Burundi nyine cyangwa se igihugu cacu c'u Burundi cyo bakifatikanya n'imyarimo nka FDLR, imyari irimo iyagize uruhara mwihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kugeza ubu Burundi burabihakana bukavuga yuko bwagiye muri Kongo nyine kwifatikanya n'igihugu ca Kongo nyine mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano. Icyakora ingabo z'Abarundi ziri muri Kongo ntizijya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba zo zifatakanyije n'abo ba Awazalendo n'aba FDLR n'abandi bameze batyo nyine bakomeza kugenda barafatikanya cange bakomeza kugenda nyine barabana muri ivyo bikorwa. Gushika no mwanya nyine harakomeje kugenda hagaragara indyane zitari nziza nubwo byemezwa yuko hoba haratangujwe ibiganiro vya politike nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngubu ibikomeje kugenda bigaragara nanone harakomeje kuvugwa inkuru ziremere cyane. Ni inkuru zigaruka kuri bamwe mu bajejwe iby'umutekano mu Burundi bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba nyine bagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Bivugwa yuko abangaba nyine bazira ikiyago baragize mu groupe ya WhatsApp aho baraganiye ku muhari M23 maze biza kurangira batawe nyine bafashwe n'inyamiramabi nyuma yuko nyine bagirizwa kuba baba bifatikanyije cyangwa se baba barakorana n'umuhari nyine wa M23 nkuko bigaragara. Abapolisi babiri ndetse n'umunyamabanga mukuru wa FFB barafunzwe bazira nyine kuganira ku ntambara iyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyamara iyi ngwano kuba woyiganiraho nyine nta gitangaza kirimo na cyane yuko mu Burundi bwararungitse abasoda benshi muri iyo ngwano nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugaragaza ko batewe impungenge n'ibikorwa bimwe na bimwe nyine bishobora gukomeza gukwegera Abarundi akarambaraye. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe kuri no mbonesha kure yacu na yanyu Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwaramutse mute aho muherereye hose, tubahaye ikaze mu biganiro byacu, tubahaye ikaze abakomeje kugenda baradukurikira. Ni buri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndakuramukije kandi ndaguhaye
ikaze. Niba ari ubwambere usenga reka ndagusabe upyonde kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bindi bisagara bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abandi bagiye batandukanye turabahaye ikaze. Turifatanyije kandi n'abanyarwanda bakurikira iyo mbonesha kure yacu ndetse n'inshuti z'u Rwanda zidukurikira nyine mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro igira iya 31 ihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine, reka amakuru tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Bwana Pierre Nkurikiye arahejeje gushira habona itangazo ry'uburakari, itangazo riteye impungenge rigaragaza neza yuko nyene imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ikomeje gutosekara ku bugero rudasanzwe. Iri tangazo kandi arisohoye mu nyuma yuko nyene Ibuka mu Rwanda yarasabye ko RDC, Burundi ndetse n'Ububigi byoganwa mu nkiko. Aya makuru yatanguye kugaragara nyine ku igenekerezo rya 7 uku kwezi kwa 2025. Perezida w'umuryango uharanira inyungu rero z'abarokotse ihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 Ibuka ni Dr Gakwenzire Philibert yarasabye yuko ibihugu bishyigikiye umuhari w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze ihonyabwoko mu Rwanda ryarakora abatutsi nyine bojyanwa mu nkiko mpuzamakungu. Yarabagaritse rero ubw'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari bateraniye muri Beka Arena ahabereye umugoroba nyine wo kwibuka ku nshuro igira ya 31 jenoside yarakorewe abatutsi mu Rwanda. Dr Gakwenzire yaravuze ko muri ibi bihe nyine hakiri ibibazo by'ingengabitekerezo ya jenoside iraturuka ku basize bakoze jenoside yarakorewe abatutsi mu 1994 muri FDLR bagamije kurimbura abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse no gukomeza umugambi wabo batarangije wo kurimbura abatutsi mu Rwanda. Yaravuze ko umuryango Ibuka rero nyine ushimira umurongo u Rwanda rwafashe muri iki kibazo n'uburyo rero nyine rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda umutekano w'abanyarwanda. Dr Gakwenzire yavuze ko ibihugu bishyigikiye FDLR bikwiriye kujyanwa mu nkiko, ati birimo rero Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uburundi ndetse n'Ububirigi. Umuryango Ibuka ukabona yuko kandi ivyo bihugu bikwiriye kuregwa mu nkiko mpuzamakungu kuko rero nyine iyi myitwarire yabyo idakwiriye nk'uko bigaragara. Ni mu nyuma yuko rero u Rwanda rwamagwagiriza Uburundi yuko nyine Uburundi buri mu bihugu byifatikanyije n'umuhari FDLR. Binavugwa yuko rero imyimenyerezo myinshi ikogwa n'igisirikare ndetse n'imbonerakure z'u Burundi iba yagizwemo uruhare nk'uko bigaragara, na cane ikaba yaragizwemo uruhare nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga nyine na bamwe cyane mu ba FDLR bivugwa ko aribo baratanga imyimenyerezo ku ngabo z'abarundi. Ibi byose n'ubundi birakomeje kugenda bigaragaza ndetse bikaba bikomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya, ndetse kugeza ubu ngubu benshi bakaba bamirira kure ndetse banagaragaza neza yuko ibigendanye n'u Burundi ubwabyo bikomeje kugenda biratera amakenga nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga rero nyine Burundi bukimara kumva ibyo ngibyo bwarateguye itangazo riremere cyane, itangazo ryo gusubiza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Mu gihe u Rwanda rero ruriko ruribuka nyine abazize ihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu 1994 nyine bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu Burundi naho nyine kuri ayo matariki ku nshuro ya 31 harakozwe ibikorwa nyine byo kwibuka perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yaraguye mu ndege nyine yarimwo yarakorokeye mu kirere cy'u Rwanda. U Burundi nyine biciye mu buvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Bwana Pierre Nkurikiye yaratangaje yuko u Burundi bubabajwe n'amajambo akomeje kugenda aravugwa n'abategetsi b'u Rwanda yibasira igihugu cy'u Burundi.
Muri ritangazo uyu Pierre Nkurikiye amenyesha yuko nyine niba kubana neza n'igihugu c'ababanyi nyine bitokunda bategerezwa kuba bobana n'abandi babanyi maze abandi nabo bakaba bafise abo babana nabo. Uburundi bwongeye guhakana ku mugaragara yuko nyine atabudakorana na rimwe n'aba FDLR, ndetse bibukije yuko nyine mu myaka yaheze barabajije bati ubwo turi ngaha muri Kongo mwotwereka aba FDLR aho bari tukaba twobarasaho. Gushika uno mwanya nyine imigenderanire y'ibihugu byombi irakomeje kugenda itosekara mu gihe nyamara urugamba rukomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo rukomeje kuba akamaramaza, rukomeje gutuma ibintu biriko birahinduka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuva Uburundi nyine bworungika ingabo muri Kongo, ikibazo cyaravutse. U Rwanda rwaragirije Uburundi ko rwaba ruriko rurakora ko baba bariko barakorana nabo ba FDLR, ariko Uburundi burabihakana. Nyamara bamwe mu basirikare b'Abarundi bemeza neza yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba bafatikanya n'abazarendo n'aba FDLR ndetse nabo mu ngabo za FARDC mu ngabo za Kongo. U Rwanda ruvuga yuko nyine rutazategerezwa ndetse n'ubundi ruzokora byose bishoboka ku mvo zo kugira ngo nyine babashe kuba bokingira umutekano wabo, babashe kuba bokingira umutekano w'Abanyarwanda. Bavuga yuko kandi boshize ingufu nyine ndetse bakaba borashize ibishoboka byose nyine mu gucungera imipaka yabo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru atugeraho muri uno mwanya agaragaza neza yuko nyine mu majambo aherutse gutangazwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yumvikanye avuga yuko imipaka yose icungerewe neza, ndetse akanavuga yuko uzagerageza cange uzahirahira kwinjira ngaha mu Burundi akagerageza nyine kuba yoza kududunganya umutekano azaca arahura n'ibibazo biremere cyane, akazaca ahura n'ibara riremere cyane nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero muri uno mwanya, canga se amakuru akomeza kugenda adushikira akaba agaragaza ndetse yerekana neza yuko mu Burundi nabo baba bakomeza kugenda bitegura ingwano ku rugero rudasanzwe. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho akaba agaragaza uburyo rero nyine hano mu Burundi ibigendanye n'ingwano nabo bose n'ababyiteguriye neza. Muri iri tangazo basozera bavuga yuko nyine kuba boragiye gushigikira ingabo za Kongo nyine mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano nyine atagitangaza kirimo, kandi nabo basanzwe yarabikora nyine ku mpamvu z'ibihugu basanzwe nyine barafisanye imigenderanire ndetse n'umubano mwiza. Ni mu gihe nyine batanze akarorero ko rero u Rwanda rwaragiye nyine kwifatikanya n'ingabo zo muri Mozambique, ndetse rwaragiye kwifatikanya n'ingabo zo muri Republika Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera, ndetse kugeza ubu ngubu nyine nabo bakaba baragiye kwifatikanya n'izo ngabo nyine zo muri Kongo. Ariko igitangaje ni kinababaje nyine n'uburyo rero bajya kwifatikanya nabo, ariko bakajya kwifatikanya na bamwe mu bantu bakomeza kugenda baragira uruhare mu bikorwa rero byo kubiba amacakubiri ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo. Kugeza ubu Uburundi nyine burakomeje kugirana ndetse no kurabana ingwe n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu gihe nyamara mu misi iheze aribwo tworonse amakuru avuga yuko nyine haba hariko harakogwa ibigendanye n'ibiganiro bishobora kuzotuma imigenderanire yongera kuba myiza cane hagati y'impande zombi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nkuko kandi ibikomeje kugenda bigaragara bikomeje kugenda biratera impungenge, reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda ariko aravugwa. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yongeye kwemera ku mugaragara yuko nyine kushura ya mbere yuko ingabo ziwe zikomeje kwinjira ku butaka bwa Moscow nyine mu karere ka Belgorod ko mu Burusiya. Yavuze yuko noneho bari kugaba ibitero bikomeye cyane. Kuwa mbere yaragize ati turakomeje gukora ibikorwa mu turere two ku mupaka ku butaka bw'umwanzi, ndetse ibi rwose birakwiriye, intambara iragomba isubire iyo yoba yaraturutse. Mu majambo ye yaranakomeje mu karere ka Kursk mu Burusiya, aho rero Ukraine igifise ubutaka buto buto igenzura mu nyuma y'igitero gikomeye cyane yaragabye yo mu mwaka uheze. Kuva icyo gihe Uburusiya rero buramaze kwisubiza igice kinini cy'ubutaka bw'ako karere ko mu ntara ya Kursk. Zelensky yaravuze ko intego y'ingenzi ari ukurinda uturere twa Ukraine twa Sami ndetse na Kharkiv two ku mupaka ndetse no koroshya igitutu ku bindi bice by'urugamba rugari cyane by'umwihariko mu karere ka Donetsk ho mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu kwezi guheze igisirikare
w'igisirikare c'Uburusiya cyari cyaratangaje amagerageza Ukraine yo kwambukiranya mu karere ka Belgorod, ariko kandi cyavuze ko ibyo bitero byasubijwe inyuma. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaragabye igitero gisesuye kuri Ukraine mu mwaka wa 2022, ndetse kuri ubu Uburusiya buragenzura hafi ubutaka bungana na 20% by'ubutaka bwose bwa Ukraine. Mu ijambo ryo mu buryo rero bwa video yaravuze mu ijoro ryo kuwa mbere, Perezida Vladimir Zelensky yaravuze ko yarahawe amakuru n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr Syrskyi kuko ibintu bimeze ku rugamba, harimo rero naho turi mu turere twa Kursk ndetse na Belgorod. Aka ni akarere ka kabiri bafashe cyangwa binjiyemo ko muri Moscow nyuma yo kwinjira mu karere ka Kursk. Bwana Vladimir Zelensky yarashimiye imitwe amatsinda myinshi nyine y'ingabo irimo rero kurinda Ukraine, harimo rero n'umutwe njyarugamba wa 225 wagabye mu karere nyine ka Belgorod. Perezida Zelensky yaragize ati mwagize neza abasore, ntewe ishema rero na buri muntu wese urimo rero kugwanira Ukraine. Nta yandi makuru rero arenzeho yatanze, niko rero kwemera mu buryo rero bweruye kwa mbere ko ingabo za Ukraine ziri mu karere ka Belgorod. Kwigenekerezo rya 18 Werurwe uyu mwaka, nkuko bigaragara, Zelensky yari yemeje ko mu buryo buziguye ko ingabo za Ukraine ziri muri ako karere. Ubwo yarabajijwe n'abamenyesha makuru kugira icyo avuga ku itangazo rya Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya rivuga ko rero ingabo za Ukraine zari zagerageje ariko n'ubundi ntizashobora kwinjira mu gice cy'uburengerazuba bw'akarere ka Belgorod, yaragize ati hari igikorwa kirimo rero nyine kuhaba. Uburusiya bwari bwavuze ko amagerageza yose ya Ukraine yo gutera intambwe yerekeza mu byaro bya Demidovka ndetse na Pripyat yasubijwe inyuma, ndetse ko igitero cyambukiranya umupaka rero cyaburijwemo. Ariko icyo gihe nyine abarusiya benshi batangaza amakuru ya gisirikare ku mbuga za internet, baratangaje ko harimo nyine kuba ingwano mu cyaro cya Demidovka kiri mu ntera ya kilometero hafi 2 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara cyo muri America, Institute for the Saturday of War, nacyo nyine mu makuru mashya cyaratangaje ku igenekerezo rya 21 Werurwe, cyaravuze ko ingabo za Ukraine ziherutse gutera intambwe muri Belgorod. Icyo gihe kandi iki kigo cyaragize kiti abatangaza amakuru ya gisirikare ku mbuga za internet b'Abarusiya baravuze ko ingabo za Ukraine zarateye intambwe ndetse ziri mu gushimangira gukomeza ibirindiro mu nkengero za Demidovka ndetse na Pripyat. Icyo kigo cyongeraho ko rero ibyo byari bitaremezwa. Mu minsi ibiri iheze, abatangaza amakuru ya gisirikare ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku mbuga nkwaniro b'Abarusiya bari batangaje ko ingabo za Ukraine zari zirimo rero gusubira inyuma ziva mu gace ka Demidovka. Byemezwa ko rero igikorwa cya gisirikare operation cya Ukraine mu karere ka Belgorod ari gito cyane ugereranyije n'ibikorwa byacyo byo mu karere ka Kursk, aho hari igihe Ukraine yari yarafashe ibyaro byinshi byaho hari n'umujyi wa Sudazaha w'ako karere. Zelensky n'abakuru b'ingabo ba komanda za Ukraine bo ku rwego rwo hejuru barakomeje kuvuga ko ibitero nk'ibyo nyine byahatiye Uburusiya n'ubundi kwimura ingabo zabwo buzikura mu karere ka Donetsk muri Ukraine zijya kurwana muri utwo turere nyine two mu Burusiya. Kuva mu mezi ya vuba ashize, ingabo z'Uburusiya zarakomeje gutera intambwe nubwo rero igenda gahoro mu karere ka Donetsk imbere mu gihugu c'Uburusiya, imbere mu gihugu ca Ukraine. Ukraine irashobora no kuba nyine yizeye nyine kugurana guhererekanya n'Uburusiya nyine ibice byabwo ifise nyine Uburusiya nabwo nyine bukayiha uturere twa Ukraine bwigaruriye mu biganiro by'amahoro bishobora nyine kuzabaho, birimo rero gushyirwamwo umuhate na Perezida Donald Trump rongo ya Amerika. Abasesenguzi ku ntambara benshi muri bo muri Ukraine no mu burengerazuba bw'isi bibajije akamaro ko mu rwego rwa gisirikare ibikorwa bya Ukraine ku butaka
ubutaka by'Uburusiya bifise bakomoza ku mubare munini nyine wabicirwa ndetse n'abakomerekera mu mirwano ndetse n'ingorane zo kugeza intwaro ku basirikare bariyo nk'uko bigaragara. Kugeza ubu iyi ntambara irakomeje kuba agaterera nzamba, nimwe mu ntambara zikomeje kuba nini cyane ndetse zinateye impungenge. Bashimira bakomeje kutwumviriza no kudukurikira, tugareke mu kanya.